tugiye kwakira umunyarwenya witwa Kigingi, ariko mbere ko tumwakira reka mbanza zane umumetisi. Ari umumetisi hano bamwita Michel Sengazi. Amashimwe cyane kuri Michael. Yes. Hala. Twibwiye kugira twakire Kigingi tugomba kumwakira neza nk'umuntu uvuye hanze, nk'umuntu w'umumetisi nkanjye nanjye wavukiye ku mupaka. Uri wavukiye ku mupaka half Burundi and half Rwanda nubwo. No mujama ni unyogosha bro. Hamza. Akogosha ese ko mbona hagaragara. Ntabwo nshatse kuvuga hanyogosha ariko ntitubitindeho. Sasa ngiye ikintu nashaka kuvuga nuko Burundi amashi ku Barundi no ku Burundi bameze fresh cyane ku Barundi. Yes. Uburundi bwarateye, Uburundi kambabwiza ukuri, Uburundi bwarateye imbere bane b'Imana. Uburundi bwarateye imbere. Uzi ko bazanye akaboro kamwe kakaboro ko kugira barebe inzoga banyweye. Hano mwana musa nibwo kagezeho. Hano si tugafite se? Tugafite. Ni Burundi barakazanye. Bazanye kamwe. Oya. Nitubiri turadusangira twose. Ariko nitubitinde ukuri bimeze sibyo? Barakazanye. Ariko hano bimeze gute? Hano hamo basanga wanyweye ni breakdown ukishyura desami nanga barareba bagomba kuri baranareba harya ibirometero bingahe ni 0. ibirometero ariko ni 0.8 cyangwa 9 0.8 hafi aho bakareba bakavuga uyu nguyu direct bagakubitamo ukamaramo iminsi ingiyi inote ya desa na breakdown ukishura na parking imodoka hano ibiparitse sibyo? Jewe rero ubushize nari nagiye Burundi nyene nanwe amazi ariko akazeho gato sibyo? Nta makuru ufite yuko ko wakazanye kakaporo bro. Waruzi ko gasize hano. Ifo nzingo ngizi Burundi ni bon. Ngezeyo umujama mbona arampagaritse. Bare abajama sibyo? Babajeshe mu muhanda bafite ukuntu bakoresha ifirimbi nka hari ururimi. Ubuna indamura namwira ni ama pre namane pre nahise ngira iki nahise pre ugonda preparing ahita mwira ngo pre ntanjye ndagira pre ubwo manuye igiki pre none igipre mba nagize pre Gunyimanuye aramwira ati ndabona yuko mwazinyuye byagize neza mbo harakantu gashasha rero ngaha twazanye ahita zana kakaboro bro harakazana ngo huhamwo bwanise huhamwo bro harakazana kanshira agira ngo gira ngo hu ndagafata ariko nyine kora nanizi kora mitanyira ngo ngoya huhamwo mo ndani ni sibyo ni gukora se mitanyira oya ahita avuga ngo zana uragafata ukagira ngo fu gahita gasona tete ariko se nyuma aravuga ngo yango karagwaye nigakora neza murabizi la situation ntuzenya Jedeo zana kandi Jedeo numujesha bari ku muhanda arakazana kandi arakazana bro navuga akakabiri navuga ni kama mbaya tunakufa tu agafata nagira fu karagira bunahajemwo ibice 2.5 kabiri n'ibice bitanu turashize none 0.8 hano no kumara mu kwezi ukwezi kumwe n'inyongezo sibyo kandi nkaba ndi muri ya seri imwe hamwe na Moses turi kumwe tu sibyo sasa arakareba ngo ala la no ibintu ntabwo ari ibyo ibintu sivyo nico gituma mu Burundi budatera imbere kubera abajene nkamwe ibi 2.5 ibi nibiki ntibibaho ntushobora kunwa inzoga 2 n'igice iya gatatu ntuyimare namane bane b'Imana rero ko twakira rero umuntu uvuye i Burundi
ko mutareka murakoma amashi. Amashimwe cyane tugiye kwakira. Amashimwe cyane ko tugiye kwakira. Umunyarwenya. Akomeye cyane. Umuhanga. Abizi cyane. Yazengurutse Europe. Arazenguruka na Cankuzo na Kirundo na Muyinga hamwe na Gisenyi. Canada. Na hano nyine n'abanyahera nta kibazo. Ladies and gentlemen, amashimwe cyane twakire. Kingi. Mu bisanzwe abantu kungene bicaye nkuko Kibu yabivuze, hari abantu bafite amafaranga inyuma, hari abantu twifuriza kuzoyagira muri Gen Z kurikira. Siko bimeze. None hariho VIP hanyuma na ntuze. Barundi twese Abanyarwanda twese. Les autres ntuze. Sasa rero ndiko ninjira bakavuza umuziki abaye barafise droit yo kugira gucya bo kubuja. Twakire Kigingi. Uzurabe niyo bari ko baratamba kirazira yuko nikugira amafaranga ntihagire uyatwara. Ariko uzuraho udafise amafaranga arahuma sentore. Kurayo hari iki nta kiriyo. Umuntu afise amafaranga atamba bukebuke ati attention à voter bukebuke DJ shama muziki bari abinyuma muduza amaboko bwiye nta kiriyo bari nawo kume bicaye uja attention na sente 1 2 3 twagiye DJ twende inyuma kwa kundi bukebuke VIP hari inyuma Allo mumeze bien ndaryohewe cyane ndababwira ikintu cya mbere kinyoheye ndaryohewe kubw'umupeti wanje Kim Kiwi mukomera amashi cyane umupeti vraiment ego frère zani chaise merci sinshobora gukina ntagira agasheze hano chaise no kuvuga none kumengo chef na si heza voilà merci boss nta muntu aja muri protocole afise iyo foroma gira sport bana ushaka kuja muri protocole utambuka gutya abantu baje imbere muri protocole n'abantu bagize sport bagira ngo mwari mukeneye iki okay ariko Frodo ari hera ya ndagano na move mukomera amashi cyane protocole. Allo, tuendelee ama tusiendelee? Yes. Ndaryohewe cyane kandi ndabifurije umwaka mwiza mwese. Bonane! Byagenze gute Kigali? Narabibonye barabitweretse ibintu biturika pa mwikomera amashi byari bisara cyane. Jewe rero muco w'intore Boris. Ego murundi wacu mwiza promoting abartiste avuye muri Canada amashimeshi Canada voilà hari Gigi inyuma yiwe avuye mu Faransa wow OK France Canada OK Trump arabaminya Allo sasa rero uyu mwaka je ni mbere nje gukina muri janvier mu kwezi kwa mbere mu ntango z'umwaka nico gituma mvuga ni ibintu nateguye n'ibintu bijanye na bonane ibintu bijanye twifurizanye umwaka mwiza uyu mwaka wa 2026 nifuza yuko umuntu adafise amafaranga azoyaronka uwaronse menshi nawe asabikanye na mugenzi we Yesu ashimwe cyane haleluya kumengo mvuze ngo dusabikanye hari kibazo hari abantu bavuye muri Etats-Unis gute chef wavuye Etats-Unis canke wayiguriye hajya mu isoko hajya kuntuze yamaye ingofero ya USA niyo canke niyo kareka mu bijyogo hajya amakuru turayazi yego bonane rero yagenze neza cyane uyu mwaka turangije twabonye ibintu byinshi bitandukanye twabonye hari abantu bavutse abantu bashoboye kuronka ibibondo mu ikomera amashimana abantu banose ibibondo ego jewe umwana arakuze nagiye natembereye famille yaronse umwana hanyuma bisura kunyibutsa
yuko biryoshe kuronka ikibondo. Je umwana wanje afise imyaka 2 n'amezi 8. Hanyuma mu mico yacu y'ikirundi kinyarwanda iyo utariyongera hari kungene bakubaza abantu b'abasaza ngo kakuze kigi kakuze kabisa. La wishinga uja muri Canada muri Etazini nubona ko hageze ko kagira gatoyi kako aha baba gusinyaye tigira effort. Twagiye rero muri famille zitandukanye tuja kuri abantu baronse ariko rero kana batera inkuru mu muco w'ikirundi n'umuco w'ikinyarwanda nico kimwe bavuga ngo umwana n'umugisha sivyo umwana n'umugisha pe ariko mu kwezi k'umunani twagiye kuraba umwana turazi neza yuko umwana aremwa n'Imana kandi umwana wese ari muto aba mwiza ariko ahantu twagiye ariko batanguye turicara saa moya saa 2 z'ijoro turarindira ko batuzanira umwana baramukura muri chambre bakamuzana tukamufata ati jupupupupupupu ariko bakaguma batubwira ngo rindira bariko baramwoza ngo rindira ngo bariko baragira kakandi ko kumukondo ngo rindira uwo mwana boza gusomba imodoka ya V8 ntibomuzana mu nyuma rero baravuga ngo kaciye gasinzira ngo tugende kukaraba muri chambre tuko turakaye uwa mbere arinjira gucyaye niwe twahuye ahindukiye gutya arambwira kigigendo urabe nawe ukuri kw'Imana au nom de Dieu umba jewe nane ninjira yo gutya nabwo nti mama rero abamama rero baba bashaka kumva commentaire commentaire nyine ugira ngo pupute popo papa nane ninjira gutya jewe nagize na malchance kari kavyutse uribuka filime bavuga ngo Le Seigneur des Anneaux harimo agakoko kamuga Ewa nagize kujya mu nakana kamuga ndavuga ni jaga kana ngai nanege umutima wari kuratera gipu nawo kanyereka ngo amatwi nise ariko umwana wese n'umwana ni byiza ni ibintu biryoshe twabonye n'ibibazo hari ibintu byiza biba byabaye mu mwaka wose twabonye n'ibibazo hari abantu usanga barafishije mwihangane cyane hari i Burundi ahantu tuja guhamba bahita ahantu ngaha bahita Busororo ni Bisororo twe tuhita ku mpanda no kuvuga ahantu tuja guhamba nasanze hari uwamwe bavuga ngo abakire n'abakene abakire iyo bafishije boss uriya musaza yubatse ibintu asize abana bavuye kwiga muri Amerika baje bambaye amafime bana abasista uzubira enterema zabo ziratandukanye ubimenya gute ko afite amafaranga niyo bariko bararira urabumva no kuvuga mu bakire uriya mwana abagira tahe kugira arabe ibintu byase araba ama station araba amazu agira gutya aba yambaye fime agira oh my god uyebega ko ari karere cyangwa ari karatwenga aba ariko yibuka amazu kwa rubangura n'ibintu byinshi no daddy umukene nawe ivyiwe turabizi papa unaenda uragiye baba turajana Allo Ewana ni hatari cyane ngarutse kuri bonane ndibuka bonane yigeze kubamo jewe mu myaka y'ibihumbi 2000 turi muri Gen Z ariko nabonye abantu bakuze mu myaka ya 2000 baravuze yuko hazoba umuhero mu kinyarwanda n'umuhero nyene umuhero w'isi hanyuma rero baravuga ngo aba isigiye kurangira hazoba umuhero nukuvuga abantu bavyumva cyane bari abamama bacu ariko abatama bacu ntibavyemera cyane ibyo bintu by'umuhero bavuga yuko ngo muri 2000 amatara ku isi yose azocika internet icike hanyuma umuntu atazoba yiteguye agende gehonomu uwiteguye agende mu ijuru abamama bacu saa 5:15 bari bamaze guhura bicaye gutya
mwaramutse Mariya wuzuye ine mukaba muri kumurahezagwe mu bandi bagore bose n'umwana. Abagabo bari pembene bagabo ndabira abanyabagore barasaze bari kubatera akayere. Saa 5:42 mwaramutse Mariya wuzuye ine mukaba muri kumurahezagwe mu bandi bagore bose. Saa 6 ibura iminota 10 turakwirukira no duhagarikire nyina mweranda w'Imana mu bukene bwacu ntugabisabisha. Saa 6 ibura iminota 5 dawa twese uri mu ijuru izina ryawe ninahazwe. Saa 6 twe turi hariya turi muri bonane nabo bameze gutya ndi mwana musemara wuzuye ine mu buraje kutwakira mwamuraje kudutora. Saa 6:5 mwana musemara wuzuye ine mukaba muri kumuraheza umwana w'abagore bose n'umwana w'inda yawe yaraheza none ko bagiramo direct mwana musemara wuzuye ine mahewe wabonye ko wamuhera utabaye n'ukuri kw'Imana none bizakugenda gutenda kantu namo guturagowe. Mukaba muri kumuraheza gwimandi bagore bose ne inyota jeranyishe canga tugenderekana naba basaze abagore baraduhenze. Allo mukomera amashi cyane. Umuvyeyi wanje atakiriho papa wanje nakiriho ariko ico gihe igituma nazofa navyibagiye iyo bonane niyo bonane 2000 jewe natangiye kuja muri gutesa hari ayo ugeze ku myaka hanyuma kenshi umuvyeyi wora bimusavye akakwemerera akakubwira iyi ni joke ngire mvuge ya réel. Grand frère wanje yarafise imyaka 20 je nafise imyaka 18 hari ageze yuko tumubwira ati vieux twateguye akantu tugiye muri night club n'abagenzi vyaraharura gutya arabona ibihungu bibiri bimeze gutya aravuga ati la boîte. Hari umugabo ibintu yiyumvira bitandukanye n'ivy'umugore. Umugore we mama we yavuga ngo urabemereye umva iyo ndero bagiye mu busambanyi mu bumaraya urabaretse bagende. Mutama ariko bavuga no barakuze bari majeur 18 ans 20 ans bareke bagende. Sa turagenda Mutama duha amafaranga turacamuka ariko akantu kamuzamo aratubara ati basubire bahamagare bagaruke. Twese aratubwira ati gira gutya atworganiza ati umviriza muza kuraba mugezi yo mugiye umutwe uzi ni sente aratwongeye merci papa dance joge muri 2000 ryari rya mbere batubwira ngo muri boîte ngiye uravye gutya ngo ubona ngo abantu bafite ibirenge by'ihene aho kabora murakazi nawe ngo muri boîte ngo hari amajini ngo jewe rero ryari rya mbere boîte ijoro ryose nagenda gutya ndakubaza toilette ziramajahi nyereka ndiko nondera ijini ijoro ryose. Allo ebara dukubita gutya turanye inzoga turaryoherwa ariko bimwe wibagiye ndagira gutya ndabura sinigeze ndaba. Dutashe mu gatondo turajyama dusanga Mutama yicaye agumeze gutya ibihimbiri ibivagundo umugani wa Jire ariko muvye kubera iki widoga kubera iki. Kumbe Mutama ari atujyamye tuye mu mahangova yaraje gutya araba mu ipantaro asanga za ntwari zitatu ziracari muri effort. Hari abantu bataza kuzimenya Mutama yavuze ati ibi bitipe birakuze bigene bigire effort agenda we imbwa makaki nazo atuna abari wa mubibi nawe yicaye gutya iyo sindero ntuze sindero. Mutama nawe ameze gutya imbwa benda kubaze kigi hariya nta bakobwa bariyo nanje ubwenge sinzi gituma papa abakobwa gusa bari buzuye kiwelewe ariko ngiye kubimenya sanga yazitwaye nagiye kubimenya nkuze cambandanya gutyo sinigeze ndabikora ndabandanya ko hari kibazikiye jewe imbere ko ngira mariage kugira pipi nararira kubera hugaye ivyo nibiki mwe mwabigize imbere ya mariage mwizina rya Yesu mana we. Allo ego mwikomera amashi cyane ibujumbura turiko turatera imbere amashi menshi cyane ku Barundi haje ariko test ibujumbura. Haleluya
Alcotest yaje Bujumbura. Sasa Alcotest Bujumbura iratandukanye no ngaho. Urabona ngaha murakata gutyo ukava mu ibare ugakata ntumenya ahantu bari. Twebwe bafise ahantu bagomba kuba bari. Urumva ni ikiraro mu Kinyarwanda niki? Ni kiraro nye? Urumva wewe nimba wagiye kunywera hariya muri iriya quartier ugomba kuja ku kiraro wagize swat urara hariya cyangwa Sasa rero ikiza cy'iwacu nuko igikuru baragupima kugira ushobore kurengana. Bisigura yuko ushobora kuza gutati niyo muri muze mwamaze gushika. Sasa biremewe ko ningira inyuma. Umva muza gutahajyare mu masaha 10 gutyo sawa reverse. Turasubira wana. Ariko umva ucunyizo gutateguye. Sasa rero hari ibintu byama bishika hari Bujumbura ugasanga umuntu bafashe kuko nabonye ngaha ntimuvugisha abapolisi sinzi abapolisi ngaha arakubwira ngo nagasuzuguro we umunyiza akazi jewe twebwe rero usanga umeze gutya jewe nagiye rero usanga hari umugabo bafashe yabinyoye aguma kurikira gutya urumva officier ameze gutya bapime naba uyu mwamupimye arengane uriya nawe ariko inyuma haba ari umugabo agira ariko chef mushikanje yabyaye nanyoye inzoga zibiri ndagahano namo ndakwibarize chef umviriza nakubwiye wewe ntushobora no guhagarara egera hariya ndakwibarize chef aho we mujika we yobyara ntiwonywa nagize zibiri gusa nakubwiye wegere hari abantu bariko barapima anyoye nimwumvugiraga yavyaye abahungu abamahasa mahanga alo tuendelee ama tusiendelee reka ngarukirize ngahasha yo abantu bakina filme ndakuzi cyane hari ibintu mutazi biri celebre i Bujumbura ikintu citwa Zacu TV amashimeshi kuri Zacu TV niho tubonera amafilme y'inyarwanda hanyuma amafilme kuri Zacu TV havashika amafilme y'inyarwanda ariko nagira sabe uriya muntu ashira ko filme yitwa Fatima Guru ayikureko murayizi Fatima Guru ntavyo muraba murayizi Fatima Guru ni filme ikinirwa muri Turkiya igakina udukobwa twiza ndabora ayo mazina ngo Fatima Guru hanyuma rero ugasanga iyo filme bayihinduye mu Kinyarwanda biratwenza sana wowe urashika ugasanga umubone ari karara Fatima Guru ariko ngo waretse sha wakwihore nguziko Fatima Guru namubwiye yuko ngo tuzataha ubukwe muri Turkiya byarahise biraryoshe bica kuri kanali Zacu TV bica kuri kanali ariko na kanali namye ndabivuga ubuherutse kanali nabo bazi baramenya yuko hari amasaha yo kudashiramo ibiganiro bigoye turi kumwe n'abana turi kumwe n'iki hari ibiganiro nkunda kuraba documentaire z'ibikoko barakunda kuzishiramo documentaire z'ibikoko muri kanali bakatwereka abazungu n'ibisanzwe biriya bya iforo bya papa buryohe biriya n'ibisanzwe bya iforo batwereka umuryango w'inguge misi yose inguge mu buzima ukungene zibayeho harajamo kira kiboro cha papa buryohe hanyuma nawe wicaranye n'umwana uri kumwe n'abashitsi le singe surnommé Kiki aime son partenaire aho inguge ibikira kandi iyo ukuze urabona iyo biko biraje kuko inguge zifise forma nk'abantu ikabanza gutora inda kare gasenje kakamara yakandi kagakoga gahita kagira iforo gutyo kiriya kindi aho mwicaranye n'abashitsi harimo abapastori wewe wagerageje gukuramo politike warondeye ibintu by'ibikoko iyo telecommande iri hehe telecommande iri Allo
n'ingorane kanane baratumaze baratwishe wa ariko mukina filme neza kandi muri beza cyane. Ego turabakunda turabikurikirana ni ibintu byiza mukomera amashimwe akomera amashimwe. Yo kuzine wanje kuzine ibi bintu ni papa yaguhaye tukavugana naso iby'indero yawe amahera wakuye ariko rero amaze iminsi ngahe Kigali nashise kare barambwira ngo ngire mvugira abagabo barambwira ngo abasista bacu mugabanye mambo ya ifuru ya kuomba franga kila saha inzara 70,000 muzikoresha kuri 20,000 tubizi. Ariko rero nababwira abagabo umviriza ugatwara umwana muri restaurant kumugaburira uze wiyaranje ajye inkoko yose asigari yo kode y'abakobwa kujya inkoko yose uraza baraduciyemo basigaye bagira ngo ngo jewe ngo ajye inkoko yose ayijya yimare muramaze kubona inkoko bayarura inkoko iyo bayizanye yose ku isiniya ibimeze gutya kiriya ni kimenyetso yuko ategereza kujya kayimara nawe akaza kumera gutya. Mwemere muri inkoko yose ayitabure mu nda ayitabure ngaha nawe uzoba uri kuratabura mu mwana umwana w'umukobwa uza kukubesha ngo shaka ngo igice cy'inkoko ngo inusu ibipinzi imeze gutya mukajya guhura ngo uri kuramusaba kugira ngo iki kupe mubwira bayizane yose. Alo tuendelee au tusiendelee? Ya reka ngarukirize ngaho burije tubananye komera amashi abajournaliste ndabona abajournaliste batwakiriye ngaha Hamisa ari hehe babu abajournaliste ko nasanze je nakoze ku radio imyaka 8 nimbara abantu bafise akazi kagoye n'abajournaliste abo muri televiziyo bo ni danger muri televiziyo muramaze kubona ibintu byama bishika muri televiziyo hose amateleviziyo yose yo kwisi no muri CNN birashika agira ngo twagire umukuru w'igihugu yagendeye mu ntara y'amajepfo dusaba ari mu buhinga bw'ivyuma badushiremo ayo masanamu abo mu buhinga bw'ivyuma ntibayashiramo kandi tuba turiko turamuraba muri salon ntashobora gusinyara ngo we tiya zire image oya kubera turamubona guma meze barahejeje kutubwira yuko amasanamu yabonetse dusubiremo inkuru aho mukuru w'igihugu yagendeye mu ntara y'amajepfo akaba yagendeye abaturage bari ku kivi reka amasanamu hinga bw'ibyo badushiriremo dutandukira indi nkuru ikurikira haya reka nagutera inkuru haya rero na kintu cya mbere je nakoze muri radio no muri televiziyo naraciye gato hari inyuma iyi nkuru yapfuye ama image nayo bahari sivyo inyuma bari abakamera bari kumbwira ngo ihari ariko kubera ari imbere y'abantu ntari butwenge akazi kaca gahera alo tuendelee ama tusiendelee? Oya reka ngeze ngaho sivyo merci ari hehe oya yotaha bariko ariko araharura wow ari he merci mukomera amashi merci maze umwanya turi kumwe na merci antembereza tuja ku maradiyo n'ibiki murazi abantu muzi merci mugire gutya reka ndamubabwire je ndababwire merci n'umutima urano kumwe na Kanoro mu buzima bwa minsi yose ntumenya arashavuye araryohewe aguma kigi tuzakora kwa kane nanje ngashiramo merci nzoza kabisa kwa kane bizo bimeze neza uzaze kabisa abanyarwanda barakunyotewe kabisa sa merci nigera shuha nta munsi wari mwe ni kubera iki merci umeze gutyo urumva makosi twakoze
Amaki? Amakosi? Amakosi ni iki? Amakosi mu Kirundi ni? Entraînement. Entraînement ya wapi? Entraînement ya abantu benshi mu mudugo wa Merci hariyo poudre. Poudre powder. Bibaza ngo niyo yisiga ngaha. Ni frottement hariya ku ipantaro hari. Amakosi ya mutamacho mugagucyanza arashira amahopa. Ngubita kantu naho. Ngubita kantu. Ibaita bato, tugira bato. Piga bato zose. Wana Kijingi bitewe n'imyaka maze ntago wahangana nawe. Ariko niwe muntu uza mu Rwanda. Uyo muntu abayiki akava mu modoka agatega moto. Ngiwabo ntazihaba. Ego kuri kwimana. Jewe ndakunda moto yo ngaha mu Rwanda. Mu Bujumbura nta moto zihari. Oya barazibujije kabisa. Tufata taxi mwe muracari mu moto. Iterambere. Iterambere. Ikindi kibazo gihari ukuvuga ngo mu Burundi ubu ngubu kunywesha essence ni kuri plaque. Hari igihe uzi umunsi bakayikwima kubera plaque ufite. Bo ico nta kintu dufise two kivuga ko kumvo z'umutekano wacu tubandanye amakuru akurikira. Imana ibahezagire bandanya. Mungabise munkwegere vuga ibindi bitajanye na bala vuga ibindi bintu bitaje vuga abakobwa b'abarundi kazi kompara n'abanyarwanda. Ariko nabonye traditionnel yanyu mubyina gute? Babigize wankimani wihorere zo kujani wacu zo kwereka abavyeyi zo kwereka abakunzi mabukwe sinzongera kwijanira mabukwe bara. Ariko umviriza umuco w'ikirundi n'umuco mwiza. Ego frame umuco w'ikinyarwanda hageze atugeze muri dance tujye tuvuga ishukuri nama ndiko ndabivuga narabivuze ubuherutse hageze ibintu bya dance bya cha u Rwanda muratwifuka amashi menshi cyane. Ariko hageze ingoma ndabasavye mubihebe muzibike tubize kukurukutoku. Ariko biriya bintu nibiki baringaha babatamburinere baringaha abatamburinere ntibararonka histoire kugenda mwumvise histoire yabaye histoire y'ingoma abatamburinere b'i Burundi ndayisubiremo. Abatamburinere b'i Burundi bageze muri Itali barashika gutya kubera abatamburinere baguma bacika. Acha nibiseme ni kubera mutararonka ukazi yogera itazini. Abatamburinere bana kuri chambre hari sécurité. Ahantu hose hari sécurité kubera niwo mwanya baravuga ati maze sasa ducika gute? Ati reka twambare iriya myambarire tuza gucika turiko turakora. Ntimumvise ko ari umuntu ahamagara yunamye gutya. Oya mama bahebera ibingoma biwacu mwe murabona ko abazungu bashavuye batwugaranye ni wa mwanya wo gucika abantu b'Imana we mu gucika umwose afata inzira yiwe na kanini tuzokwamana ibihe byose we shaza amasibe cyane kuri Kijingi. Ladies and gentlemen, murakoze cyane Imana ibahezagire. Merci beaucoup. Iyi televiziyo ifite mu kabari kawe cyangwa muri restaurant yawe cyangwa muri hoteli, iyi ngiyi ni ikurura abakiriya. Ngwino rero muri Kigali City Tower umuryango nomero 18 muri ground floor muri Samsung 250 hari televiziyo umva guhera kuri puse yo hasi kuzamura 3 2 kugenda ukagira kuri 85 zose turazifite ku giciro cyiza cyane. Karibu wowe niba ugiye gukora ubukwe uko niba ugiye gukora ubukwe ugiye kubwira ngo kaga televiziyo we na madamu zamumeze nk'abari guhengereza gutya niko karuje kuri televiziyo nziza iyi ngiyi. Reka nyibise kwanza uyirebe neza. Samsung 250.